Kuva ejo ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatandatu mu Rwanda hakoraniye inama y'ihuriro ry'inama nshingamateka ku isi. Icivugo c'iyo nama n'uruhara rw'inama nshingamateka mu guteza imbere uburinganire n'ubwuzuranye hagati y'abagabo n'abagore nk'uburyo bwo kwishakamwo inyishu zigenewe kubaka amahoro arama. Inkuru yakurikiranywe na Jean Baptiste Mico Myiza. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atangiza iyi nama yasobanuye ko abagize inteko zishinga amategeko bakwiye kumva ko batagera ku nshingano zabo zo guhagararira abaturage abagore batabigizemo uruhare. All over the world, parliaments exist to protect inteko zishinga amategeko zibaho kugira ngo zirinde inyungu z'abaturage. This objective cannot be met. Iyi ntego ntishobora kugerwaho hatabayeho uruhare rw'abagore rwuzuye mu nteko zishinga amategeko, by'umwihariko abagore kuba mu myanya y'ubuyobozi. Muri iyi nama hari kuganirwa ku buryo bwo gukumira no gushakira umuti amakimbirane n'intambara byugarije isi. Kuri iyi ngingo niho umukuru w'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi Duarte Pacheco yaboneyeho kuvuga ku ntambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine, anenga Uburusiya, anavuga ko bidakwiye kubaho ikoreshwa ry'ibisasu bya kirimbuzi. It is not possible to accept the invasion of Ukraine by the Russian Federation. Ntibishoboka kwemera igikorwa cy'Uburusiya cyo gutera Ukraine. Ntibishoboka kubyemera. Ntibinashoboka guhishingira igikorwa cy'Uburusiya cyo kwigarurira mu buryo butemewe n'amategeko ibice by'ubutaka bw'igihugu cya Ukraine. Mu magambo make, kubera ko ibyo binyuranije n'amategeko mpuzamahanga. Munyemerere mvuge niki byonyine kuvuga mu magambo ku ikoreshwa ry'ibisasu bya kirimbuzi ni ikintu kidashobora kwemerwa. Ikoreshwa ry'ibisasu bya kirimbuzi ntirishobora kwemerwa. Ibihugu biri mu ntambara ari kuvugwa cyane ku isi ari byo Ukraine n'Uburusiya nabyo birahagarariwe. Muri bo harimo umunya-Ukraine Zane Bereniuk, ari nawe mwirabura wa mbere watowe mu nteko ishinga amategeko y'icyo gihugu. Umwe mu babyeyi be yari umunyarwanda. Umukuru w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe w'abadepite Donatilla Mukabalisa avuga ku bitera intambara nyinshi nuko zakumirwa, asanga abagize inteko ishinga amategeko bareba niba amategeko batora adakumira bamwe mu baturage, bityo icyo kikaba isoko y'amakimbirane. Izo ntambara zizanwa nuko hari ababa barahejejwe inyuma, zizanwa nuko hari ababa batiyumva mu miyoborere y'igihugu. Ibyo rero nibyo abagize inteko ishinga amategeko bagomba gukora ku buryo mu mategeko ashyirwaho no gukurikirana ko ayo mategeko ashyirwa mu bikorwa, ariko ababishinzwe bakanabibazwa. Iyi nama y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi yitabiriwe n'intumwa za rubanda zirenga 1000 ziturutse ku migabane yose y'isi. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tugushimire Jean Baptiste. Ejo ku munsi wa kabiri u Rwanda rwatanguje ku mugaragaro igikorwa cy'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha mu masentare buzwi nka plea bargaining, bwitezwe gutanga umusanzu mu kugabanya ubucucike mu mabohero. N'umugambi uzoshirwa mu bikorwa ku bufatanye na leta y'u Rwanda na kaminuza yigisha ibijyanye n'amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pepperdine Caruso School of Law. Assumpta Kaboyi adufitiye inkuru y'idonido. Perezida w'urukiko rw'ikirenga mu Rwanda wabutangije yavuze ko kumvikana kurebana no kwemera icyaha bizafasha mu kwihutisha imanza nshinjabyaha ku bantu benshi bategereje kuburana. Iki gikorwa gikorwa n'umushinjacyaha aho asaba ukekwaho icyaha ko bagirana ubwumvikane, akamufasha kubona amakuru yose akenewe mu ikurikiranwa ry'icyaha no kumenya abandi bantu bagize uruhare mu ikorwa ryacyo, kandi nawe akabigiramo inyungu kuko uregwa agabanyirizwa ibihano cyangwa se akaba yahabwa igihano gisubitse. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Nteziryayo Faustin avuga ko iyi gahunda izagabanya ubucucike muri gereza zo mu Rwanda. Ubu dufite abafungwa barenga 10,000 bategereje kuburana, bangana na 12% by'abafungwa bose. Ikigamijwe rero no kugira ngo twihutishe imanza, kuko ni uko wihutisha n'izo manza hari igihe bishobora kugaragara yuko hari abafungwa bamaze kuburana ibyaha bitabahama, urumva abo ngabo arafungura. Ariko nanone iyo wihutije imanza n'abahawe ibihano barabirangiza. Tubyitezeho rwose yuko bizagabanya ubucucike mu magereza.
iyi gahunda initezweho ko ishobora kugabanya igihe kinini uregwa yajyaga amara muri gereza ataragezwa imbere y'urukiko ngo aburane. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Nkusi Faustin arabivugaho. Mu gihe haba habayeho kumvikana hagati y'ubushinjacyaha n'uregwa, icya mbere urubanza ruzihuta cyane ko nta nubwo umushinjacyaha azaba agitegereje gukora irindi perereza, bizaba ari ibintu bigufi cyane. Hari abantu benshi bategereje ko bahabwa amatariki, wenda amatariki tuvuge mu mwaka utaha mu kwezi kwa karindwi. Uyu munsi aramutse asabye ko noneho ahabwa ubwo burenganzira cyangwa se kuba yaburana yemera icyaha akabyuka n'ubushinjacyaha, birumvikana ko dosiye irihuta. Ashobora kugabanyizwa ibihano bishobora no gusubikwa, ashobora no kurekurwa by'agateganyo. Perezida w'urukiko rw'ikirenga avuga ko mu ntangiriro iyi gahunda izatangirizwa mu nkiko 5 zo ku rwego rw'ibanze, ariko ko ishobora kuzagira no mu zindi nkiko mu gihugu. Ikindi uyu muyobozi yagaragaje ni uko ikubitiro bizakorerwa ku bakoze ibyaha byoroheje nko gukubita no gukomeretsa ndetse n'ubujura. Gusa uko izagenda itanga umusaruro izagera no ku bakoze ibindi byaha. Umunyamategeko Rwabigo Augustin, umwe mu bagize urugaga rw'abavoka mu Rwanda, yemera ko iyi gahunda izagabanya uburyo bwo gukurikirana ibyaha mu Rwanda byakorwagamo. Abantu barakora ibyaha, ariko ikibazo ni procedure. Umuntu yakoze icyaha, yemeye ko yakoze icyaha, ariko aryo umushinjacyaha avuga ko bamukatira iminsi 30 yo gukora iperereza. Iyi minsi 30 y'iki, kandi umuntu akaba yemeye icyaha kandi akanabisabira imbabazi. Muri pratique tugiye tubona abashinjacyaha ntabwo bagishinjura, akenshi basigaye banatinya ngo none ishinjura umuntu wenda nkamurekura, bashobora gukeka ko wenda nariyo ruswa. Ibyo byose byatumye yuko muri systeme yacu hari abantu benshi bafunze. Ariko mu busanzwe iyi procedure ya plea bargaining ni procedure nziza cyane, kuko umuntu azajya atanga amakuru, ashobora no kugabanya ibihano, kuko urebye neza n'ibihano muri systeme yacu, ibihano umuntu akora ibihano bihanitse. Benshi mu bari bitabiriye uyu muhango bakora mu nzego z'ubutabera biteze ko iyi gahunda izagabanya ubucucike mu magereza yo mu Rwanda, bwatumye u Rwanda ruza ku mwanya wa 2 rukurikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu bifite abaturage benshi mu magereza. Ibi biherutse gutangazwa mu bushakashatsi bwamuritswe n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda. Ubushakashatsi bwamuritswe mu mpera z'ukwezi kwa munani bugaragaza ko ubucucike mu magereza yo mu Rwanda bugeze ku 74%, buvuye ku 36% bwariho mu mwaka wa 2020. Kugeza ubu gereza zo mu Rwanda zifungiyemo abarenga 84,000. Ubusanzwe amategeko yo mu Rwanda avuga ko kuba umuntu akurikiranyweho icyaha yaburana adafunzwe ari ihame, akaba yafungwa mu gihe hari impamvu zikomeye. Uyu muryango urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda uvuga ko byabaye nk'umuco k'umushinjacyaha apfa kugera imbere y'umucamanza ati ni iminsi 30 yo gukora iperereza. Uyu muryango ugasaba ko hakwiye kugira ikindi giteganywa, kuko gufunga atari igihano cyonyine. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Urakoze Assumpta kuri iyo nkuru. Mu Burundi umushikiranganji w'amagara y'abantu avuga ko abakiri bato batarubaka ingo zabo batemerewe gukoresha ubuhinga bwo kwirinda gusama. Dr. Sylvie Nzeyimana amenyesha ko ubwo buryo bwagenewe abubatse bonyene. Amashirahamwe y'ugwaruka siko abibona. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eroje Burikaneza. Umushikiranganji w'amagara y'abantu yabitangarije mu ikoraniro ririko ribera ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ni ikoraniro ry'imboneza z'abakenyezi ryitabiriwe n'abarundikazi, abagore bava mu karere ka Afrika y'ubuseruko EAC, abo ku mugabane wa Afrika, hamwe n'abakenyezi b'imboneza batwara bimwe mu bisata mpuzamakungu. Muganga Sylvie Nzeyimana twari ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi yabivuze mu mwanya wo kwishura ku bibazo inyuma y'ibiganiro n'inyigisho zariko ziratangwa kuri uyu wa kabiri. Kuko umushikiranganji w'amagara y'abantu uburyo bwo kwirinda gusama imbanyi bukwiye abantu bubatse gusa. Uko niko yabisiguye. Umujene atarubaka ntaja kurambura amabanga yabubatse, kuko n'amabanga yabubatse aya batarubaka. Inyigisho zitegerezwa gutangwa kuko izo nivo tubivugane, tubiganire. Umwana atarubaka ntakwiye kurangura amabanga yabubatse. Irya metode zihari zetu abantu bubatse kugira ngo bavyare ku rugero setu. Umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano MFFPS asanga bidakwiriye gukumira abakobwa batarashinga izabo mu ironswa n'ikoreshwa ry'uburyo butandukanye bwo kwirinda inda zitifujwe. Jeanne Zaninyana
ikintu ca mbere umuntu yovuga nuko tutokwibagiza ibihe uno munsi turimo usanga abigeme bacu batwagwa mu busambanyi n'ibindi bikorwa bitandukanye n'imico y'abarundi biva ku mpamvu nyinshi zaba iz'ubukene ingeso mbi n'ibindi. Inyishu rero ni uguhanura duhimiriza abo bigeme ariko kandi ntitwokwiyobagiza ingaruka mbi zishikira abo bana mu gihe batumvise ako kamo. Kuyaga guhimiriza abigeme gukoresha udukingirizo canke izindi mpanuro duhabwa n'abaganga zibarinda ingaruka nyinshi mbi ari gusama imbanyi batifuza canke kwandura indwara zitandukanye. Tukanabumvisha ko hariho izindi nzira zo kwirinda izo mbanyi bataba bipfuje n'izo ndwara zose bashobora kwandura kubera ubwo busambanyi n'ibindi. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko abigeme bari mu bigero bakiriye iyi mvugo y'umushikiranganji maze ryegera bamwe bo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Ugwaruka niko mbona niko gwishi cyane kurusha abo bandi bahumuye. Par exemple nk'aho tubaye hariho ahegereye amabuwate ugasanga abajene ni benshi, hariho amafarumasi imbere yaho kandi bakavuga n'abahakorera yuko bibafitiye akamaro kanini kuko usanga badandazaho birya bita utunini kugira ngo abantu ntibashobore gusama inda abigeme batifuje. Biga nibaza ko hanini byokoreshwa n'abubakanye kuko bobo nibo bamenya bati turashaka gutandukanya imbyaro canke ntidushaka kubyara ubu canke turashaka nyene kuheba kubyara, ariko sinibaza rero ko abajene bo bikoresha kubera yuko bobo rumva baba bakira abajene. Umushikiranganji Nzeyimana ahamagarira imboneza z'abakenyezi guhimiriza abandi bakenyezi batagize amahirwe yo kuja kw'ishure kugira bijukire uburyo bwo gutandukanya imbyaro no kwirinda inda zitifujwe. Amenyesha ko ubwo buryo buterera cyane mu iterambere ry'igihugu. Family mwe muri ngaha mwebwe muvuze mwe mubitahuye mukavuga wewe icyo uvuze ujya mukenyezi abandi niveau d'education ibyo uzosha byumvise kandi ifata uko nyene uri ngaho uri family rero kavuga ati buryo wapi abandi bakenyezi batafite niveau d'education nk'iyi wacu bavyumva c'est fini ubuturiye twe baratwumviriza cyane tugire dufashanye tugire la promotion de la planification familiale, c'est très important pour le développement de notre pays. Muganga Sylvie Nzeyimana twari ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi n'umupatoni Zarinyana wo mu ihuriro ry'abagore n'abakobwa baharanira amahoro n'umutekano bahamagarira abavyeyi kudatinya kuganira n'abana babo ku vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza. Ibitigiri vy'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi vyerekana ko abakenyezi batarenga ibice 38% aribo bonyene bakoresha ubuhinga bwo kwirinda imbanyi zitifujwe. Haitariani n'amahoro umwe mu bamenyesha makuru b'abahinga bakorera ku bibazo by'amagara y'abantu mu Burundi yabwirije rya Amerika ko rwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 na 24 ari rwo rugeramiwe cyane kurusha iyindi mice y'abanyagihugu n'imibonano mpuzabitsina idakingiye hamwe n'inda zitifujwe hatibagiwe indwara zifatira mu bihimba by'irondoka. Eroge Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Tugushimire Eroge. Inyuma y'amezi arenga 2 ishirahamwe gita impunzi ku isi HCR rihagaritse umugambi wo guhunga impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Rusenda muri Republika ya Demokrasi ya Kongo kubera imyiyerekano yo kwiyamiriza MONUSCO yari mu buseruko bwa Kongo. Ejo ku munsi wa kabiri ishirahamwe HCR ryahunguye impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda 233. Vedaste Ngabo ari Uvira niyo nkuru adufitiye. Aba barundi bo mu nkambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu y'Epfo bahungutse babifashijwemo n'ishyirahamwe rya SR na leta ya Kongo bavuga ko bahisemo guhunguka kuko umutekano muke bari bamaze imyaka 7 barahunze mu Burundi warangiye. Mu bisanzwe navuye mu Burundi mu 2015 navuyeyo kubera hari imyigaragambyo rero nico cyatumye mba mu Burundi kubera hari habaye imisamirano. Niyo mpamvu nasemba mu Burundi ko twarateshejwe ibyacu bisa bituma rero mpunga n'umunsi niyumva neza kuba nsubiye mu gihugu ko nahora ndabyifuza nkabura inzirano bicishamo ariko kugeza n'umunsi ndanezerewe. Igihugu cy'u Burundi twari twahunze ingorane ariko zaraheze ubu baratubarira neza ko ari mu gihugu gitemba amata n'ubuki none nkaba nezerewe cyane mpimbawe akanyamuneza afite ntiworaba kuno nari mbaye hino ni ukuri ndashima cyane Imana yemeye kutwugururira tugasubira mu gihugu cy'u Burundi. Mutoyi Prudence na Niyongabo Oscar nabo babaga mu nkambi ya Rusenda muri village ya 19
bagiye mu ntara y'Amakamba bavuge ko bahungutse kubera bari babayeho mu buzima butari bwiza. Kuntu baradufashe nabi kugeza n'uno munsi nasabira bene wacu ko nabo nyene boraba ukuntu babigenza bakaraba ko bosubira mu gihugu c'amavukiro. Inzara yari nyinshi, amasabuni ntitwaronka, reka muri rusangi mvugiye hamwe mu bintu byose by'amapokezi nta kintu na kimwe cyagenda neza. Turavye nk'ubu impunzi zose aho imvura itasurira bazoba bariko baranyagirwa n'abana, kandi baranditswe ngo bazohabwa amahema, ariko ivyo byose muheruka mucandikwa mugahabwa amasezerano nta na kimwe mwigera mubona. Fashe ingingo yo gusubira mu Burundi kubera bivanye n'impamvu nyinshi cyane tubonera ngaha mu nkambi. Urabona hari ingorane zitandukanye, urabona n'imfungurwa tuzironka iki gihe kirekire cyane, ahandi naho ntituzironkwe. Benshi barabizi ku maradiyo vyama byavuzwe, kandi n'ingorane zikunda kuba. Urabona ngaha mu nkambi harakunda kuba hatemberera igisirikare cishi n'abitwa ngo n'abamahima yakunda gutembereraho n'izindi n'abandi basirikare benshi cyane. Umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ushinzwe impunzi mu Rusenda Didier Numbi wa Numbi asobanuye ko bahunguye impunzi z'abarundi 233 ziri mu miryango 62. Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko izi mpunzi zihungutse nyuma y'amezi 2 igikorwa cyo kuzihungura gihagaritswe bitewe n'imyigaragambyo yo kwamagana MONUSCO mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi mpunzi zihunguwe kandi mu gihe hari abandi barundi bahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange iri muri teritwari ya Uvira. Umuyobozi wa ASER mu ntara ya Kivu y'Epfo Nadina Ndoya avuga ko mu mezi 9 ASER imaze guhungura impunzi z'abarundi zabaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo 2850. Itu yahere kuyavugwa kuri Somalia iriko iraronka ibihugu bishigikira mu gusaba ko ikugwa ko ibigwanisho byo kutagura ibihano byo kutagura ibigwanisho yafatiwe na ONU. Ethiopia ikurikiye Uganda mu kuvugira Somalia mu ishiramwe mpuzamakungu ONU. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi gategekanya gutora mu kwezi kwa11 kuza kukugumizaho canke gukuraho ibihano byafatiwe Somalia. Perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud n'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed bavuze ko ivyo bihano bimaze imyaka 3 byafashwe n'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano bikwiye gukugwa kuri Somalia kugira ishobore kugwanya umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab. Somalia yasabye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu kwezi kwa 6 k'uyu mwaka kuyifasha mu isekeza ryo gusaba ONU kuyikura ko ibihano biyibuza kugura ibigwanisho bito bito hamwe n'amasasu ndetse n'ibiduga bya gisirikare. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kafashe ivyo bihano ku bigwanisho kuri Somalia mu mwaka w'1992 kubw'intambara hagati y'abene gihugu hamwe n'ubwicanyi bukabije. Mu 2013 ONU yaratezuriye Somalia ivy'imfata kibanza kugira abasirikare bashobore kugwanya Al-Shabaab, ariko haracari bigwanisho itemerewe kugura idahawe uburenganzira n'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Intambara muri Ukraine, abategetsi b'ibihugu 7 bitunze kurusha ibindi ku isi bihurikiye muri G7 ejo ku munsi wa kabiri niho byemeza ko bizoguma bifasha Ukraine igihe cyose bizoba bikenewe. Hari mu nama bakoze bakoresheje ubuhinga bwa video bari kumwe na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Inyuma yaho Uburusiya bubandanirije ejo kuwa kabiri gucucagira za misile mu bisagara bitari bike vya Ukraine. Abategetsi b'ibihugu vya G7 bavuze ko bijeje perezida Zelensky ko bazoguma bamuha imfashanyo kugira igihugu ciwe kizogumana ubwigenge. Bamwemereye kuzomuha ibikenewe mu bihe vy'imbeho vyimirije, kumuronsa uburyo bw'amafaranga, guha imfashanyo abanyagihugu hamwe n'iz'igisirikare ku gihugu, iza kidiplomasiya hamwe n'izijanye n'amategeko. Bemeje ko perezida Vladimir Putin hamwe n'abo bakorana
bazokwishura amabi bariko barakorera muri iyo ntambara. Ibihugu bihurikiye muri G7 ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudagi, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubutaliyano, Canada hamwe n'Ubuyapani. Amakuru kuri Afghanistan, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratangaje ibihano bishasha ejo ku munsi wa kabiri ku bategetsi b'abatalibani. Ibihano bihana abahohoteye abagore n'abakobwa muri Afghanistan. Umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu wa Amerika Anthony Blinken yaramenyesheje ibihano bishasha birimo kwima viza abari muri leta hamwe n'abayihozemwo hamwe nabo bose bagize uruhara mu guhohotera abakenyezi, mu gushiraho politike hamwe n'amategeko abacinyiza. Blinken yashikirije iryo tangazo mu gihe ONU ejo yahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umwigeme. Inyuma yo kugaruka ku butegetsi mu kwezi k'umunani 2021, inyuma yaho inteko mvamakungu zirongowe na Amerika ziviriye muri Afghanistan, ubutegetsi bw'abatalibani bwarabujije abakobwa kuja mu mashure yisumbuye, ariko abagore baremererwa kwiga za kaminuza. Washington, ijwi rya Amerika. Nayo muri Irani imyerekano irabandanya. Ejo ku munsi wa kabiri Irani yarongereje inguvu mu guhwamika iyo myerekano yatewe n'iyicwa ry'umukobwa w'imyaka 22. Abategetsi bavuga ko yafunzwe n'igipolisi kubwo kutubahiriza imico kama ijanye no kwitwikira mu mutwe. Amasanamu yakwirakwiye ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanye abategetsi ba Irani barungika ibiduga vya gisirikare mu ntara ya Kurdistan gutururuza iyo myerekano. Iyo myerekano kwicwa ry'umwigeme Mahsa Amini ubu igeze ku ndwi ya 4. Abakozi bamwe bo mu gisata c'ibitoro ku munsi wa mbere nabo barifatanije n'abandi ku mahinguriro abiri akomeye y'ibitoro aho muri Iran. Amini yari umuyisilamu wo mu bwoko bw'abakirde, kandi imyerekano kwicwa ryiwe yatanguriye mu ntara ya Irani ya Kurdistan ku itariki ya 17 z'ukwezi kw'icenda inyuma y'ifubwa ryiwe. Amnesty International iragaya yivuye inyuma inguvu z'umurengera ziriko zirakoreshwa n'abajejwe umutekano mu gutururuza iyo myerekano muri ico gihugu ca Iran.